nk'iyi n'inguru waba uzitunze zitatu zine cyangwa zitanu ugashyira mu bwato bw'umurinzi ukazosuka kw'inzoga n'ibindi mu rugo hanyuma watetse inguru y'Imana nka washyize mu bwato bw'umurinzi ubutereka mu ndaro ya rugabo hari igihe zaravyarana mwijoro zarakomanako ugasanga zari zine zitanu zitandatu izi rero nizo bita inguru z'Imana hari kera abantu bagisenga bakumvikwa hanyuma utu dukono bakoresha mu kubandwa abacishaho imikenke ibiri uwaserugo n'uwayinarugo hama bagasomeramwo yego niyo bita intuzeye inkono y'iminwe ibiri none hoba hakiriho abantu bakibandwa gushika n'ubu abantu barabandwa ariko kubandwa kwabo ntibahatirinda nabonye akanadaramijisha amija imihezagiro amija amazi na kirangara akoresha amababi y'urukangaka akamija ku bantu ariko arabahezagira inovuga agakoza mu mazi bavuguse harimo amababi y'imirinzi n'ay'imimanda n'ibindi akamija muri nzira yo guhezagira kugira ngo atote urugo ibijya byose mugira birahari gusangira barasangira no mu kubandwa muranka umuvinyo mu gusenga nkukumenya kuvuga ijambo hari abantu batazi kuvuga ijambo mu manza barashobora kuza tukabigisha uri umugabo ukamenya aho uhera naho uhereza hari abantu batazi kuvuga ijambo rya gishinga ntahe hari abantu bashitse bamaramaza abantu muri zijya manza hari abantu abigeme usanga batazi no gupfa n'umuhereza akirazi no mvutano wambare atazi no kuzambara turafise Bonjour, bon après-midi, ni Sishu Akimana agarutse kuri Marengo Media. Umunsi twaba twagendeye umutumire wacu aho twamusanze asanzwe arangurira imirimo yiwe naho sahandi ni kuri kaminuza y'u Burundi ahantu bita ku Mutanga. Umunsi rero twaba twigira turabire hamwe ibintu bijanye na societe Sojepa benshi ndibaza nishasha ntayo bazi tukaba tugomba duha umuco abantu bataragira subscribe turashaka miyaboneshe muri benshi kugira ngo ikiganiro muzokibone mumenye societe yariyo mumenye n'ivyikora kugira muzohakura ubumenyi bwinshi hama rero tugomba twakira umutumire wacu atwidondore tuyagena byinshi kubijanye n'ivyo akora ngo twidondora yego murakoze jewe nitwa Sadiki Eri nkabasanzwe ndi umwigisha kuri kaminuza y'u Burundi ndahamaze imyaka igera ku 13 natangwe mu 2010 hanyuma nsanzwe ndaharangura imirimo hanyuma mu byo nanonosoye harimwo ibintu bijanye nakahise n'imico nakaranga ivyo nize hanyuma nkabasanzwe nigisha nkongera hagira n'ubushakashatsi cyane ku bintu bijanye n'ibisigarira vya kera byo bakera basize nkongera kandi nkagira n'ubushakashatsi ku bintu bijanye n'imico imigenzo n'akaranga by'abarundi hamwe n'abanyamahanga mu gihe bishobotse yego muri aka kanya reka tuyage kuri societe yanyu musanzwe mwaratanguje yitwa Sojepa mushobora kutwiganira Sojepa icyari cyo mukatubwira n'impamvu mwahisemwo kwishinga n'igihe imaze ikora musanzwe Sojepa ni societe isanzwe musanzwe nk'izindi societe ariko twayishinze mu mvo yo guteza imbere ugwaruka hanyuma na cyane kugira ngo ugwaruka rutahure rumenye iyo gwavuye rumenye aho rugeze kandi rumenye n'ingene gotera intambwe rukaja imbere hanyuma hanini ya mu cyumviro cyo gushinga iyi societe bita Sojepa nukubera yuko hari inyigisho ivyigwa nigisha nga kuri kaminuza y'u Burundi bijanye no gukura umusaruro mu bintu ndangakaranga mu bintu vyiragiye twasigiwe na basokuru bacu hanyuma rero ivyo bimaze kugenda gutyo narahejeje ndiyumvira nti none bizogenda gute arimo naguma ndabigisha abanyeshuri ataho bari bubijane batashobora kumenya ingene bashobora kubikoresha ntibagira abasha kugira stage kugira ngo babone ingene byo genda hanyuma rero nabo nyene barambwira bati wowe urabitwigisha mugabo ntaho tubona mwabyaplitse mwabishize mu ngiro kugira ngo tubone natwe ingene twabigenza ivyo nivyo twigisha nko muri département bita entrepreneur culturel muri ni filière bita entrepreneur culturel ni département ya langue culturelles africaines
n'ahandi baravyiga muri socio anthropologie na histoire mugabo rero babihejeje bamwe baca baja gushomera ugasanga ntibaronka ingene bashobora kubikora bakeneye rero naciye nsanga bakeneye aho babirabira kugira nabo biteze imbere mbere bibaye ngombwa bakinjira muri iyo societe. Iyo societe rero yitwa Sojepa, ni Société de Gestion des Biens Patrimoniaux. Ni ikintu cagutse cyane twashinze kugira ngo uwo ari we wese yisanzure agishitsemwo. Aha ndavuga nk'abavuza imiziki, ndavuga bajya baririmbyi basanzwe ijya miziki dusanzwe twumva ku maradiyo, hariho bajya bita ba artiste nibo mvuga, hariho ababyina imbyino z'ikirundi za kera mu manza, abatamba intambo zitandukanye n'ingoma n'abandi abo turabona ko bashobora kuronka ikibanza cyabo. Hariho abakora ivy'imyuga, no kuvuga ababaza ibintu mu biti, hariho ababumba, hakabaho abakora ibintu byose bitandukanye tutugenegene nabo bahabwa ikaze kubera ko muri ico gihe muri iyo societe icumbe twagize nuko boronka babidandariza. Gituma zoronka babidandariza no kubera yuko twegwe muri societe hanini ijejwe ivy'ingenzi, no kuvuga yuko ingenzi turazijana ruguru ahantu hari amasite ya leta canke ayo leta itagera, hanyuma bagaheza bakariha amafaranga muri iyo Sojepa. Bisigura yuko ayo mahera izo ngenzi nazo ziba zikeneye ivyo zigura vyakozwe n'abanyatugenegene hamwe n'abamwe bakora ibintu abartiste. Rero ni kuvuga yuko azoba ari yo soko bafise. Muri societe rero iratunganije nkuko n'ibindi bisata byose bitunganije. Hariyo service de guidage, no kuvuga abajene bakomeye bazi gutambuka ari bashobora gutembereza izo ngenzi ruguru. Abo nabo nyene baraza bakabatembereza, hama bakagura ivyo bagura, hama abajene nabo bakorayo bagaheza bakaronka nabo nyene umusaruro, bagakora bagahembwa bivanye n'igikorwa bakoze. Hanyuma rero Sojepa ni societe ugwaruka gushe gwatangiye guhurumbira cyane. Jewe ubwanje ndayiserukira imbere y'amategeko, ariko hari wundi bayihaye ayijejwe kugira ayizezwe nawe. Ariko ico novuga nuko ikintu ca mbere duhera kwigisha abajene nuko batahura yuko ivyabo ibintu vyiragi vyacu dutegeza kubanza kubikunda twebwe nyine ubwacu nk'abarundi mbere yuko tubikundisha abanyamahanga. Hama ivyo nitwabikora turizera ko bizogenda neza, kandi ugwaruka gwatangiye kubihurumbira, kandi natwe nk'abanyeshira hamwe barishinze turiteguye kuza turakora mu mifuko yacu uko dushoboye. Nta muntu turaronka aduhereza intererano, ariko dukoze mu mifuko yacu umujene avuga ati nkeneye iki niki kugira ndangure iki niki, amaze kuba ari muri Sojepa tuca tubimugurira, hanyuma kugira ngo nawe yiteze imbere muri mwe yarazi mbwa akaba yarabuze umutahe. Twege dukora mu mifuko yacu tukamugurira, nimba ari umupiga muziki turamuronderera ibikoresho ivyo bitari amabafre n'ibindi, hama kagira tukaraba ko bishoboye atabishoboye cyo tuzana abandi nabafise iyo mpano babishoboye bakavyikorera bakoresheje bya bikoresho. Nimba arabatamba turabagurira za mvutano y'amayugi n'ibindi, nimba ari abavuza ingoma nabo nyene turitegura ko tukabikora vyose. Rero turahawe ikaze abantu bose bifuza kwinjira muri Sojepa. No kuvuga kwinjira muri Sojepa birafise intambwe zitandukanye, rero yuheza akazicako bikagenda neza. Yego, nk'umuntu iyo bari kumutwumviriza ubunyene atazi Sojepa iherereye aha, Sojepa yimurangira kugira ngo amenye ati aha nshaka kwigana ndumvise ibikorwa vyayo noyisanga ngaha canke ibiro vyayo bikuri icicaro kitumbere ya. Musanzwe ishira muri Sojepa rifise icicaro cayo kiri ngahe Bujumbura, nkuko bisanzwe vyanditswe ku mpapuro zaryemeye gukora. Ni ngahe Bujumbura, ni muri commune Ntangwa, hanyuma ni muri zone Kinama kwibarabara ry'icumi, ni ry'icumi hariya mu Carama, muri quartier Carama kwibarabara ry'icumi, ku metero nk'ijana gusa uvuye ku kaburimbi winjiye kwibarabara ry'icumi aho bita ku gasoko, uca usanga hari abakozi basanzwe bahakorera bama batonda imisi yose baca guhereza umuco. Niho naho abari ingenzi je igomba gucija, hanyuma akayereka aho dushaka kwitembereza ikihitiramwo bivanye n'ivyo Uburundi butunze.
yego none ko twumvise ko umenga ahanini mwashyize imbere ugwaruka, nta bandi boba batakiri mu bwoko bw'ugwaruka bo bakenerwa kwinjira muri iyo sosiyete canke n'ugwaruka rwonyene? mu bisanzwe ahanini iyo twariteguriye ugwaruka ariko n'ubundi muntu uwo wese abishoboye arahawe ikaze, arashobora kuza kuko ntawe uri cyafasha nko kwigisha ugwaruka kuko turigisha n'ivyo guteka, hari abantu bavyize hanze kandi bakuze abo nabo nyene baraza kadufasha. Ega ugwaruka nukugira mu myaka 50 ningaye hose na 60 bajya n'ugwaruka, hanyuma rero turaheza tukabakira kugira ngo baze badufashe. Bobo hanini ya barakuze ntibaje kugira ngo bagerageze, bo bakora ico bazi baraheza bagateza imbere ishira hamwe. Rero nk'umuntu azi ivyo guteka agomba ko dukorana nawe nyene turamuha ikaze, ukeneye kwigisha abajene kuvuza ingoma turamuha ikaze, ubigisha gutamba turamuha ikaze, hanyuma umusaruro uvuyemwo nawe nyene arabona icyo akuyeyo mu mwimbora, nawe nyene aragira icyo aronse. None uretse kuba hari ico, uretse kuba ari ugwaruka canke hari ico uba ufise woza kwereka abandi, hari ikindi kintu gisabwa kugira ngo ushobore kwinjira muri iryo shirahamwe? Mu bisanzwe mu ntango twarabanje kwigisha ugwaruka rutari ruke, abantu bagira hafi ku 50 turabigisha ibintu Sojepa ico arico n'akarangamutima karyo, bakumva ico arico kugira batahure n'abazohave, kugira ntibazohave baza kuryitiranya na bimwe vy'imigambwe. Turabereka yuko Sojepa ari shirahamwe ritumbereye iterambere rirama, atakindi dutumbereye no kwiteza imbere no guteza imbere igihugu, niyo ntumbero yaryo. Hanyuma turabigisha ingene bo kwifata, ingene bo kwakira abantu, ingene nuva indero ndundi n'urupfasoni turabibigisha, n'ingene bo kwigenza bari kumwe n'abanyamahanga nk'abo bakora muri service ya guidage, n'ingene bateza kumenya kurata ivyacu. Rero abo twarabigishije, duheje kubigisha abo ne batangwe kugenda muri za service za guidage, baja mu byo gutamba ivyo vy'imvyino, abandi baja muri byo by'umuziki, abandi baja gukora mu mabiro. Urumva bisigura yuko muri make ivyo birangiye twace kugara no kuvuga yuko kubera ariho ico bita ishure ngenzi. Ni ishure ngenzi tugira imisi yose kwa gatandatu, turashaka kuja hano tukica tukabasigurira bivanye n'ikigwa cyateguwe. Ivyigwa vyigishwa n'abigisha n'abanyeshira hamwe bamwe basanzwe bigisha muri kaminuza y'u Burundi. Muri ivyo vyigwa rero ni vyigwa ngira kamaro, mbere n'abanyeshure biga mu mashuri ya secondaire barahatorera koyoko na cyane kunonosora ivyo abigisha babo baba batabashikiye ko neza. Turaheza twege tukabinonosora kugira ngo bagiye ku ishure banabitore. Hama ikindi naco ni ico twita encadrement. Aba bana basanzwe biyerereza mu misi gatandatu ugasanga ariko bagenda bakora amakosa batorotse abavyeyi, twege baba bari kumwe na twebwe turabakurikirana tukabigisha, aho kuhakura ubujujo bakavaho bakuye ubumenyi. Iryo shure ngenzi kandi niho uwabandanyinije aza agakwiza nk'incuro 10 araheza akaca aronka uburenganzira bwo kwinjira muri ya migwi twavuga, nimba ari wo gutamba, kuko muri mwishure ngenzi twigisha ibintu muri rusangi. Ariko amaze kwiza za nyigisho 10 tuvuga tuti ivyo byose bya vyigwa 10 tufata ko ivyo byose hariho yamaze gutaha icyo cyo Sojepa, arashobora kugenda nko muri mu mugwi utamba akamenya ivyo atamba n'insiguro yavyo, kuko abantu benshi batamba ivyo batazi ivyo ariko baratamba, bazikora gutamba bakavyina ivyo badatahura ivyo arivyo. Twebwe rero saho twebwe tugomba ko umwana kurazi akaranga ku Burundi, ntaje gutamba gusa atazi ivyo ariko. Hanyuma arashobora kuva no ngaho cakaja muri guidage, agiye mu byo gujana ingenzi ruguru, abazi neza ingene za kubasigurira, agasigura ivyazi kubera amaze kuza mu ishure ngenzi incuro 10 aho abariha amafaranga. Mu nyuma amaze kuja muri izo service aguma tonda rero kubandanya nonosora bwa bumenye mugaho ntariha. Hanyuma rero benshi nico tubasaba, hanyuma amaze gushika kugo gwego yamaze kuja muri iyo migwi itamba, haragera igihe kuko societe Sojepa igomba kwagukira mu gihugu cy'u Burundi gose, kuko turafise iyindi migambi itandukanye ijanye niyo twiyemeje gukora, tuzokorera mu ntara zitandukanye.
na cyane cyane ibijyanye n'ingenzi. Hanyuma rero abo nibo bazoca baronka nibo bazoronka y'akazi, baheza bakaronka akazi kuko baba bazi neza ibyo bagiye gukora. Iki ahaniniya ni kimwe twita niho gufasha encadrement de la population, kugira dufashe abana bakure bazi Burundi, bazi icyo bateza kubumarira, bazi yuko umuntu aba habanje gukora, bazi yuko ari gukurikiza iragirya basokuru n'abasokuruza, atari ukuhitana ibintu bapfuye kuyorora bakuye hanze n'ahandi ngo bazane mu Burundi, ari byo bice bituma bakura indero atari nyinshi. Rero hariho rero muri Sojepa hariho abactionnaire bazana imitahe, abo barahari barakwiye ni 25. Hariho kandi n'abakozi bakeya tumaze gushira ku kivi bakora benevolema muga biteze kuronka akazi. Hariho rero n'abarongoye ayo maklub hamwe n'abajejwe amakartier amwamwe kugira kurikirane ko muri Sojepa dufise abakorera ngaha muri Rohero, turafise abakorera mu ruhande rwa Kamenge, ruhande rwa Carama. Abarohero nibo bacakorera za Musaga, za Kanyosha, hariya nabo bacakorera za Butere n'ahandi. Abo ba Kamenge, Carama umva baca bagenagerana hariya mu za Muzinda n'ahandi. Rero abo bose bakeneye gukurikiranwa kugira babandanye akaranga umutima ka Sojepa nibaze kwinjira mu bintu bitabateza imbere, kugira ngo tubandanye muri rya terambere rirama. Rero Sojepa mu kubaho yisunze iraba igisata atabantu bariko barakoreramwo kitariko kiratezwa imbere, tugatwe duhere hasi dukore twigisha abantu kandi n'abarundi bongere batahure kandi yuko muri Sojepa bashobora gukurayo inyungu cyane nyinshi cyane, na cyane cyane mu kwiga imyuga ivyo tuzobizo birimwo, kwigisha abantu ingene bashobora kwibeshaho birimwo, harimo kandi n'ibintu byo kwigisha gutamba n'ibindi. Yego ni ikono bivuga. None ko hariho ayandi mashirahamwe aguma avuka y'ibijanye n'ivyo bintu nyene vya tourisme, nakahe kantu twavuga yuko murushije abo bandi bari basanzwe bakora canke baguma bavuka kazoza kaba difference nayo yandi ma societe kugira ngo mushike ku ntumbero zanyu vyoroshe? Sojepa musanzwe nitwagombye gukireya akantu gatoya, twege nico twita industrie touristique. Ni kuvuga twagize ikintu cyagutse gikora ibintu bitandukanye. Ahazo harimo n'ibintu bijanye n'amaresitora, novuga inzu z'uburiro aho hazoba harira ingenzi zikanko zirira bivanye n'ivyo bipfuza. Hazoba harimo naho bashobora kwisamariza nimba ari nk'ahantu bakeneye dukeneye abantu tuvugiriza umuziki b'abarundi, cyo tuzana gwagwaruka gwacu. Ni ukuvuga ni industrie touristique kubera yuko harimo n'ibyo kwigisha abantu, harimo isata bitandukanye, ariko tujya tundi societe usanga gutwara abantu ruguru barya amakomisiyo bikabiheze. Mugatweho twashize imbere icyo twomarira igihugu, cyane cyane. Yego numva abandi no kujana abantu ruguru biheze baca bataha. Tugise icyo dukora, icyo ni kimwe mu byo Sojepa ikora. Yego nuko no bivuga. Ego turavyumvise yuko Sojepa muri rusangi iragutse cyane. Mbega none ibi bintu tubona ngaho inyuma hari isano byo bifitaniye n'uyu mugambi wa Sojepa? Ibi mubona ngaho inyuma aha ni muri laboratoire aho nsanzwe nkorera. Yego naho nsanzwe nkorera, hanyuma wagomba mu byatumye na Sojepa ibakreye ibi birimwo kubera nivyo byanshizemo ivyimviro byinshi. Kubera jewe nsanzwe nkora ibyo kuzura ibisigariya by'abakera, hanyuma nivyo vy'ibimubona ngaha. Hama ndabizanye intumbero yavyo ku nyungu y'igihugu bisa kubija mu mamize, hanyuma aba bigendeye bakabikura mu musaruro. Hanyuma rero hari ivyo nkorashira muri mize Igitega biriyo, hari ivyo natanze no ngakuri mize Viva. Ni kuvuga murabona dufise amashantiyo menshi, murana nkaha hari isandugu yuzuye byinshi. Cyo twimvira none ibindi bizoja hehe, bizogenda gute? Cyo twimvira ivyo ribyo byose ko nsanzwe nkora ko kazi, ibi turasaba autorisation, dusaba muri leta baduruhusha. Twaraguze na parcelle i Bugarama, tugomba twubake mize tugomba kwita mize pédagogique. Ni mize abana bagiyemo, nuvuga tuzoyita ni mize royale pédagogique. Ni royale kubera ari muri Muramvya, hanyuma cyo twita pédagogique kubera izo yigisha ibintu bijanye n'akahise ku Burundi
n'intwaro ya cami. Iyo mize rero izo irimo mwe n'ibi nyene, hanyuma twongere tuhakore n'ibindi babanyamyuga bahariya nabo usanga bazi imyuga muga kabora bayikorera nk'abajya babaza utuntu baronka abakorera abadandaza ibintu hagiye bugana amadandaza ivyamwa baronke abo bagurisha ko bajya abaturiste bajya bakira rugendo baronke ingene baco kugurisha kwibeyi ikuze gusumba uko bara bidandaza. Yego dufatiye kuri ico cyo gutembereza abantu hoba hariho ibibanza mwe mufise mwiharije atari biga twagasanzwe tuzi mwo bamujana kwe gutemberezamwo abantu ibibanza bihariye Sojepa byoba bihari mu bisanzwe igihugu cy'u Burundi kiratunze uretse birya musanzwe muzi vya leta n'ibindi vya leta nuvuga bikurikiranwa na OBPE canke bikurikiranwa n'ubushikiranganje bw'imico n'akaranga. Hariho n'ibindi bibanza muri kino gihe ndiko ndavyegeranya uko barabintumye ibindi bibanza leta musanzwe isanzwe itari kirakoreramo. Ivyo rero tutegura kuzosaba leta ko iduhereza uburenganzira bwo kubikoresha hanyuma umusaruro tukagira ingene tujana muri leta natwe tukaronkako. Nuvuga leta ironke uruhande rwayo canke uruhande rwayo rwa leta noneho ruranazwi nukujana muri OBR ugashirayo hanyuma tugahemba abakozi hanyuma natwe muri societe nayo nyene ikamandanya itera imbere. Rero ivyo bibanza birahari ni vyinshi cyane ntiworaba mu Burundi turabifise ubu ndiko ndabitunganya hari byo ndiko ndegeranya ngeze ku 40 n'ibindi leta idakoreramwo ahubwo itarize ko bibaho ndiko ngerageza ko ndako no kwiza 100 hanyuma muri ico gihe twege muri Sojepa mu gutembereza ingenzi turabajana aho leta ikorera tukabajana naho idakorera kuko twe dusanzwe tuhazi nka Sojepa. Ariko rero aha nkaho tugenda kwicara ngo turatsinziye tugomba dushireho abantu nko makomine bisaba yuko dusaba uruhusha komine ikaduheza uburenganzira bwo kuhakorera ari nk'ikigabiro c'ingoma canke ikigabiro ahandi hantu hari nk'ikindi kintu ca komine turasaba uburenganzira iyo tuvuga tuti kibi cacu bwite hama komine iduha uburenganzira tugenda muri ministeri ya tourisme kugira ngo habe kimwe bita partenariat public et privé tukavugana tugahana amasezerano hama tugakora muri yanzira y'iterambere rirama. Yego ibi bikoresho tubona ngaho inyuma iyo hagize abantu baza gutembera murabafasha mukabasigurira kimwe kimwe none nk'umuntu iyo bari karatwumviriza ngaha kuri Marengo Media akaba abonye ikiganiro mushobora naho mutobidusigurira byose mushobora kutubwira bike muri ivyo uko vyitwa niyo vyaje biva canke n'akamaro bifise. Yego reka dufate bikeya cyane nko ngaha andaberetse nk'iki abakizi ubu n'umuringa ubu n'umuringa bambara ku kuboko kera murabona ubambara utuntu turemurutse ariko uravye ubu n'umuringa ukoze n'umuringa w'umujumbu umuringa w'umujumbu uyu rero waracugwa n'abacuzi b'u Burundi bakagupfungira ngaha ku kuboko gutya hari cyuma bari bafise igihe cyo kibugarira nukuvuga ntiwashobora kuwukura kujya mukura ubu mugashira ngaho mukabandanya mukora ibindi bikorwa wagumiza kugomba kuwukura wasubira kwa wa mucuzi yarafise cyuma yaguza gutya yaguye rero hanyuma ugacukura yo kuboko nuko vyari bimeze hanyuma rero n'umuringa rero wa kera w'abarundi hariho nibindi rero nk'iki ikirezi hamwe agira ngo utazi ikirezi ntamenya ko cera uravye ngaha ariko udutoboro ngaha utu dutoboro rero nutwo bacishamo akagozi ugeze ukaca wambara mu izosi urona wambaye mu izosi ikirezi kirera ariko urona ntiwoja kuraba gutya ngo kibone nico gituma abwira ko wambaye ikirezi ntamenya yuko cera ariko uba wambaye ikintu ciza nagira ngo yashira ko umugozi muremure ku buryo gishobora gushika oya ikirezi ni kujya kwigihete bacambara ngaha hafi hanyene ntibashobora kukibona ngo kirekere sinkuko mubikora ubu nuko aha ndashobora kubereka nk'icyo bita inguru y'Imana nk'iyi n'inguru wabuze itunze 3 4 cyangwa 5 gashira mu bwato bw'umurinzi kuzosuka kw'inzoga n'ibindi mu rugo hanyuma watetse inguru y'Imana nko washize mu bwato bw'umurinzi ubutereka mu ndaro ya rugabo hari gihe zaravyarana mu ijoro zarakomanako ugasanga zari 4 5 6 izi rero nizo bita inguru z'Imana hari kera abantu bagisenga bakumvikwa hanyuma rero inguru y'Imana rero ubu zirahari nizimona ngaho laboratoire dufise nazingaye ngaho 4
izi rero nizo kurata hanyuma ibijyanye nazo byose umuntu ahetse akabisigurira abantu babikeneye ariko rero nababwiye izi zatuma imirima imererwa neza zigatuma abo mu rugo batagwara batagira ibyago hama inka zikavyara zikagwira yego iyi niyo bita inguru y'Imana yego n'ahandi ho iki naco mubona ngaha iki bacita inkamba nico bita scori mu gifaransa scori ibindi bisigarira vy'ubutare bayonza kera abarundi baproduiza nubasha gucana umucanwa ufise amadogre amajana 7 ariko kugira ngo ubiyonze gose ntibiboneke hasigara imicafu gusa vyasa kugira amadogre 1500 abarundi rero ntibari bwagere kubwo rugero n'amadogre amajana 7 bayaronka babanje kubaka ifuru bakayizibira hose rero vyarayonga ibi nibisigarira vyaho bayonza ico bita rero rescori naye ahandi hoho ahandi uravye ngaha turafise udukono utundi dukono bakoresha mu kubandwa abacishaho imikenke 2 uwa serugo n'uwa inarugo hama bagasomeramwo yego niyo bita intuzeye inkono y'iminwe 2 none hoba hakiriho abantu bakibandwa gushika n'ubu abantu barabandwa ariko kubandwa kwabo ntibagomba kubandwa ku murango kuko nakera barigeze kuba babandwa ku murango abazungu baje bacariye babandwa mu ijoro kubera abo babandwa nibo kandi bongeye ari n'abakiriso umva biragoye yuko umva bapatiri bamubonye na vya bihano muhora mubona baca bemera kugabandwa mu ijoro barabandwa ariko ugiye kubibasaba ku murango wabona bafise uruhusha atawundi muntu aza kubakomakoma baraheza bakanza bakavuga yuko vy'ukuri ivyo bintu atari vyo bakora naho baba babikora kugira ngo bikingire ntihagire amateko y'abanyamadini abakurikirana hama baraheze rero bakabandwa kumwe bahora babikora rero bakabikora ku murango ko baba bafise uruhusha rw'abatwari none kubandwa bimaze iki kubandwa ico bimaze ni kijya ubona gusenga kubu kimaze ni kuvuga kujya ugenda ugasaba Imana ibyo ushaka ubandwa nawe nyene aragenda agasaba Imana icyo ashaka kandi imigigwa iri mu kubandwa ni ijya nyene mugira hajya ugende muri Pentekoti umuntu abatirizwa baragenda akamudimbika mu mazi mu gushoka amariba uragenda urabe naho nyine badimbika mu mazi ni ukuvuga guhezagira patiri nabonye akanaza aramigisha amija imihezagiro amija amazi na kirangara akoresha amababi y'urukangaka akamija ku bantu ariko arabahezagira inovuga agakoza mu mazi bavuguse harimo amababi y'imirinzi n'ay'imimanda n'ibindi akamija muri nzira yo guhezagira kugira ngo atote urugo ibijya byose mugira birahari gusangira barasangira no mu kubandwa muranywa umuvinyo mu gusenga nabo baranywa inzoga kandi zimeze neza ziba zateguwe n'izimpeke nuvuga nta na kimwe mukora harya kidakogwa bijya mubona mukora ubu ni ivyo mwita ihindagurika byagiye birahinduka bijya byo kubandwa bya kera gutinda aho bagira kubwo rugero hari buraya tuge natwe iyo bidutesha tuba twarateye imbere gusumba ngaha mu kubandwa ugasanga nabyo byafashe isura nziza simvuga nziza yindi sura yotuma biboneka nko kumubona gusenga kw'abayahudi yego turavyumvise ahanini ibi bintu twumvise yuko ari bisigarira none hoba hariho ahandi hantu byoba bidufate nk'ibihamwe vyohera hari ahandi hantu mugenda mukabisangaho kugira mubizane oya kuvuga abandi ahandi biri biragoye kuko ibi ni ibisigarira byaho bayongereza ubutare bisaba kuronka ahantu higeze kuba hari amafuru ajya ayo bayongereza mu nyabutare rero hariho no mu Cibitoke yarahari aho haratohojwe na nziko banyanka Serious nziko banyanka yaragize amatohoza uwo ntakiriho nanje ibi nabikuye aho bita Nyanza Nyakanazi ni ku mutumba Nyakanazi ari wo Mwezi Gisabo yahungiyeko hanyuma ariko umutumba ntuvugwa cyane bo bavuga ko yahungiye mu Burunga ariko hajya bita mu Burunga naho abavuzi b'ingoma bahora bazivugiriza naye handi hoho yego nivyo Mwezi Gisabo yarahunze agenda hajya bavugiza ingoma niho bita ni ku mutumba bita Gikuka hanyuma abavuza ingoma ntibaba ngaho bose hari ababa ku yindi mitumba yarahashitse rero baraza bamujana kundi mutumba bita Nyakanazi harya naho baba bahazitiye kubera havugiriza ingoma nibo baba bahazitiye kubera yahungiye kuko harya niho yaciye arengana rero aho ivyo bisigarira mubona
nabikuye aho ku gacimbiri bita Nyakanazi Nyanza kuko uri uwo mutumba nyene Mwezi yahungiyeko. Ariko rero n'igikuka abo hari hahandi nasanze hariho ifuru yo kuyonza ubutare, ni aho bita kuwitwa Kigwebe. Kigwebe niwe yatangwe kubizana, uwundi ushobora gusanga avugwa n'uwitwa Nyunya. Abo nibo ni hafi ni ku metero 100 y'ikigabiro c'ingoma cyo mu Burunga, niho rero iyo yindi furu bayongereza mu butare yarire. Rero ugiye kuraba ngaha nabikuye ahantu habiri hatandukanye, nico gituma nabiri mu masanduku abiri atandukanye. Yego, none uretse kuba arakaranga ku Burundi nkatwe bugwaruka twarutse ibi bitaraza tukabiboneraho kubera mwabizanye mu twereke, hoba hari inyungu canke akarusho kuri leta byodana ibi bintu? Akarusho karahari nyene kuko nk'ibi iyo mubona biri ngaha naravyize narabihejeje, naravyanditse ku ibitabo n'ibindi, abariko barabisoma bariko baraca ubwenge. Ubwa kabiri ibi birageze aho bizogenda, aho bishigwa mu mamize, muri mize, kugira ngo abakiragendo bagende kubiraba. Babiravye rero uzoba yarasomye bya bitabo vyanje cyangwa uzoba yaraciye mu nyigisho za Sojepa akavyumva neza ivyo ari byo, araheza akagenda akaba ari we acaronka y'akazi, agaca zarabibasigurira, hama agahembwa ku kwezi, na Sojepa igatera imbere n'igihugu kigatera imbere. Murumva yuko ibintu ndangakaranga birimwo amafaranga, ahubwo gusa hanini nuko abarundi hakene ko leta ikangura abarundi bagakanguka, bakibuka yuko gutembera ahantu ndangakaranga ari ngirakamaro. Kugera kuri President Ndadaye bahora bagenda, ndibuka bakota imodoka kibagiye kwibuye nangurire kugira ngo babe baduga bajanye n'amaradiyo, bakirwa baravuza umuziki bakanywa hanyuma bagataka umugoroba. None rero ivyo bintu byaragiye, sinzi gituma kandi cyo bituma yuko kubera haci yatera intambara abantu ivyo barabiheba, abana bavuka batabibona, nuvuga kukaranga kameze nk'akazimangana. Ico ni kimwe kandi mbona ko bikenewe. Hariho nabigeme usanga bafise abahungu babaresha, akaca mujana mu kabare kumuha inzoga, amatabi n'ibindi, ariko arashobora kumudugana ahantu, kumusororera, gutembera muri mize nationale do Gitega nk'akarorero. Ico ni ikintu gikomeye cyane. Ati arashobora kumusororera, kumutembereza muri Parc de la Ruvubu, ico gisumba kumutembereza muri Ngandaro Rags, kisumba kuko hariya nawe ivyo byose wimvira birashobora kuboneka kandi bizimbutse, kandi mukagira ko mushyize muri parke urabona ibikoko utari bwabone. Ico ni imboneka rimwe kandi uzopfa ucibagiye ko rewe yakujanyeye. Ariko inyama n'abandi bose barazimugurira. Hariho kumutembereza ahandi hantu nk'amashuha, ugasanga aragiye arosa amashuha kandi ata undi muntu yabwa kimugirira, azofata vyibagiye. Ariko izo nyama nizo nzoga yavutse azinwa, n'ubundi we nta gishasha ukoze ashobora no kunakwibagira mbere. Rero ivyo ningira kamaro kugira abantu bace ubwenge, hama no gutembera kubona akarere. Ayo gwaruka gwavukiye Bujumbura rutazi vy'ukuri no mu Kayanza ni hehe, hari n'abatarenga ngahi Buhonga nzi neza atakubesha. Hariho abantu batazi Uburundi by'ukuri, naho yotegwa tomenye yahungira. Abo bantu rero nibakanguke baze muri Sojepa, baje mu nyigisho misoso ku gatandatu kuva isazi kugera isazi 4:30, tuba turiko turigisha abantu ibintu vya kera, tungira tunonoserera ubwenge abana biga mu mashure mato nayisumbuye, kugira ngo bumve neza icyo cyo Sojepa, kugira nibaheza amashure babikeneye barashobora kuza tukabahereza ivyo bakora. Ko Sojepa siyo ngahi Bujumbura, Sojepa ni igihugu, nuvuga mu ntara zose tuzoshikaho, hama kugira ngo ugwaruka rukanure umenye kuvyaza umusaruro ivyo twarazwe n'abasoko, nkuko no mu bindi bihugu byose ivyo bintu biba. Yego, gira akajambo rero ubwiye umunywanyi wa Marengo Media cyangwa umuntu wese aza kubona kino kiganiro kubijanye n'iyo societe canke kubijanye n'akaranga ko Burundi, hanyuma Marengo ibashimire cyane. Yego, murakoze. Jewe ico novuga sikindi, mu badukurikirana no batera kamo yuko boza muri Sojepa gukurikirana inyigisho, kandi naho mwumva ko dushikiriza twigisha cyane cyane abana muri secondaire n'aba mu makaminuza n'abandi n'abene gihugu basanzwe bakene gukarisha ubwenge bwabo, nko kumenya kuvuga ijambo. Ari abantu batazi kuvuga ijambo mu manza barashobora kuza tukabigisha, uri umugabo ukamenya aho uhera naho uhereza,
hari abantu batazi kuvuga ijambo rya gishinga ntahe hari abantu bashitse bamaramaza abantu muri zirya manza hari abantu abigeme usanga batazi no gupfa n'umuhereza akira zino mvutano wambare atazi no kuzambara turafise abigeme bazi kubibereka neza twegere rero muri Sojepa twigisha vyinshi tugakanuza abantu hanyuma no muri bijya ukora ugaca ubwenge turigisha n'abantu icyo bita karite ingene muri bijya wowe nyine ukora mu buzima bwawe biguhereza ukura no kuramuka ingene ushaka kuvyifatamwo ahubwo uburyo wahora uronka amafaranga abakiriya wahora uronka muri bijya ukora bakiyongera kubera twakweretse ingene uhindura ingendo ingene ushaka kwifata rero twigisha ibintu by'icane n'umuntu wari we wese agomba kuza turashobora kumwigisha kandi akagenda nyine by'ukuri abonye ko ari ikintu kinini yayungutse kandi akabona ko nyene kuko ni séance cyo twa séance ni séance y'amasaha 2 n'inusu cyangwa 3 umuntu ariha ibihumbi 2 gusa hanyuma akagenda twaye ibintu atopfuye amenye mu buzima bwe bwose ataramenya no gupfa amenya yopfuye atamenye ariko uwo munsi yogenda bitwara rero abantu bazo barategera ibiganiro cyo ku maradiyo kandi dushobora kubona n'amaso mu yandi hanyuma tukabibaganira batubona bakabaza n'ibibazo tukabibasigurira kuko ku maradiyo nta mwanya bafite kubaza ibibazo nivyo rero nibaze karibu twabahaye adresse ni mu Carama ku G10 hanyuma abakenera kutwandikira ni kuri WhatsApp ni nimero 72 ni 44 89 82 72 44 89 82 iyo ni WhatsApp kandi no kuri telefone irarengana hanyuma ibindi byose bazobimenya bagiye ku cicaro canke bakarondera guserukira Sojepa nawe nyene bazoca bamutora kuri WhatsApp hanyuma bace bavugana jewe ubwanje jewe ndi nka representante gaye ni seruka iryo shyirahamwe imbere y'amategeko gusa ubu twatangwe gukora ariko turondera ko dutera imbere kurusha na cyane intumbero yacu suguca amafaranga cyane ahanini ni ugukanuza abantu bamenye kwiteza imbere ahanini ni kwigisha imyuga abantu aba bari bicaye baronka icyo bakora ahanini ni uko ugwaruka rukora ubwenge twegeye ahanini iya nico bita développement communautaire nico gituma ari duhaye inyigisho nk'ivyo byo guteka nibindi nta mafaranga menshi tubaka nk'ujya kw'abadandaza tuka amafaranga nyene yo hasi yo kugira gusa bigaragare ko Sojepa hari ico yamara igihugu mu iterambere yego nivyo murakoze cyane Marengo Media irabashimiye cyane nanje ndabakengurukiye cyane twibaza yuko n'ikindi gihe niyo twakenera kuza kwiga byinshi kuko tubona mukora ibintu byinshi bitandukanye tuzobarondera kandi turizeye ko mutazoduhakanira karibu nejo karibu n'abandi tubahereza ibiganiro yaba RTNB n'ahandi nta ngorane yego no kuri Sojepa ku biro mukeneye muzoduhamagara tuzoza tubahere ikiganiro murakoze cyane